amazina yawe kwitande Niyonzima Van Boy. Niyonzima Van Boy sanzu ukora iki? Ndi umushoferi. Witeguye mutwazo uza kukubaza? Ego. Ikibazo tambere kivuga uku ufise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 mena 3 nuguruye 3 nywa 3 mena 3 hasiganga asigaye icupa rimwe. Ikibazo tambere kirakunane twize guca kabiri guca kabiri arusha cyanyuma uza kugito ikibazo cyanyuma uza kugito cyanyuma asigaye amacupa ane nabifuze kumakare. Ikibazo cya kabiri nacyo kivuga uku naronkera rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a ubaze ko ndi Jenny baza ko urudome watanguriye ari ugo nyene ibibazo byose azoshera inje kizima bambonye muri televiziyo. Amazina yawe kwitande? Shimimana Jean Claude. Shimimana Jean Claude usanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umukonsiniyeri nkakubita n'ibindi bya comedian. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Nta kibazo. Ikibazo cya mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 nywa 3 mena 3 ubaze ko sikanya amacupa ngaye. Kumengo kiragoye subiramo tumve. Mfise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 nywa 3 mena 3 ubaze ko sikanya amacupa ngaye. Amacupa 10 y'inzoga uguruye 3 umena 3 unywa 3 hasigaye icupa rimwe. Ikibazo cya mbere kirakunaniye twizeye ko cya kabiri aricyo cyanyuma basi za kugito. Ikibazo cya kabiri nacyo kivuga uku naronkera rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a ubaze ko ndi urudome o gaherezwa na e omega omere birakunaniye nakundi bihangana sawa neza. Amazina yawe kwitande? Amazina yanje banyitwa nyene Joseline ikora ivyayo mugabo bishaka. Joseline ikora ivyayo mugabo nyene bishaka. Joseline ungeze umuko wa Joseline. Joseline? Yego. Ikora ivyayo mugabo nyene bishaka. Ikora. Ayo yose n'amazina yiwawe. Ikora ibishaka n'ivyo nyene nacinda kiyongera. Abavyeyi bakwisa amazina ya ikora ibishaka nawe ivyayo. Joseline. Mugaca nongera ko ibishaka. Wakongeye kubisunzi. Kubera nyene numvise ikora ivyayo. Niki kore ibishaka yego basi bacomba ko ari Imana shize ko nacinde determina basi nacenshaka ko karangura. Uriteguye mutwazo nza kukubaza? Ashaje vraiment nditeguye kweri. Ikibazo cya mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 menamwo 3 nywa 3 ubaza ko nsiganya amacupa ngahe? Usigaranya amacupa wana 8. Ikibazo cya mbere aragitoye. Ntatrishije nivuga ati ngera amacupa 10 wanwe ya 3 umena 3 unywa 3 nivuga ati rimwe ryo ntibigeze ugurwa mu gatatu yamenetse nivuga ati muri amacupa 10 kwajya wanwe ntiyamenetse yagumya akomeye numva rya 3 niyo umuntu nakuyemo yonyene. Ikibazo cya mbere uragitoye. Ikibazo cya kabiri ari naco cyanyuma naco naronkeye independence rimwe n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a ubaze ko Nsubiramo kandi gatoya naronkeye independence rimwe n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a ubaze ko ndi Uganda ndibatse. Ibibazo byose arabitoye.
je suis un génie di Burundi naho nyene yeah sawa sawa. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Inyishu kuri kamera kumwe na Zombi turi muri street quiz ndabasabye abantu mukunda gutwenga abantu mukunda inkuru uno musi nimute kure ngoma ndabahe show amazina yawe kwitande Niyonzima Van Boy. Niyonzima Van Boy sanze ukora iki Je ni umushoferi. Witeguye mutwazo za kubaza Ego. Ikibazo cyambere kivuga uku ufise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 mena 3 nuguruye 3 nywa 3 mena 3 hasiganga Asigaye icupa rimwe. Ikibazo cyambere kirakunaniye twize guca kabiri guca kabiri ariko cyanyuma uza kugita ikibazo cyanyuma uza kugita Cyanyuma asigaye amacupa ane nabifuza kumakare. Ikibazo cya kabiri nacyo kivuga uku naronkeye rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a ubaze ko ndi Je nibaza ko urudome watanguriye ari ubwo nyene. ibibazo byose birakora Azosheri nje kizima bambonye muri televiziyo. Ego. amazina yawe kwitande Shimimana Jean Claude Shimimana Jean Claude dusanze ukora iki cyo mu buzima busanzwe ndi umukonsiniyeri nkakubita n'ibindi bya comedian. uriteguye mutubazo nza kukubaza Nta kibazo. ikibazo cya mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 nywa 3 mena 3 ubaze ko siganya amacupa ngaye Kumengo kiragoye suya amatumvi mfise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 nywa 3 mena 3 ubaze ko siganya amacupa ngaye amacupa 10 y'inzoga uguruye 3 umena 3 unywa 3 hasigaye icupa rimwe. Ikibazo cya mbere kirakunaniye twizeye ko cya kabiri ariko cyanyuma basi za kugita ikibazo cya kabiri nacyo kivuga uku naronkeye rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a ubaze ko ndi urudome o gaherezwa na e omega omere birakunaniye nakundi wihangana sawa neza. amazina yawe kwitande amazina yanje banyitwa nyene Joseline ikora ivyayo mugabo bishaka Joseline ikora ivyayo mugabo nyene bishaka Joseline ngeze muko wa Joseline ikora ivyayo mugabo nyene bishaka ayo yose n'amazina yiwawe ikora ibishaka n'ivyo nyene nacenda kiyongera abavyeyi bakwisa amazina ya ikora ibishaka nawe ivyayo Joseline mugaca nongera ko ibishaka wakongeye kubisunzi kubera nyene numvise ikora ivyayo niki kore ibishaka yego bose bacomba ko ari Imana nashize ko nacinde ndetermina basi nacenshaka ko karangura uriteguye mutubazo nza kukubaza ashaje vraiment nditeguye kweri ikibazo cya mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 menamwo 3 nywa 3 ubaza ko nsiganya amacupa ngaho usigaranya amacupa wana 8 ikibazo cya mbere aragitoye ntatrishije nivuga ati ngera amacupa 10 wanwe 3 umena 3 unywa 3 nivuga ati rimwe ryo ntiwigeze ujugurwa muga 3 yamenetse nivuga ati muri amacupa 10 ko ajya wanwe ntiyamenetse yagumya akomeye
wumva gatatu niyo umuntu nakuyemo yonyene. Ikibazo ca mbere uragitoye. Ikibazo ca kabiri ari naco ca nyuma naco naronke independence rimwe n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkahezwa n'urudome a bibaza ko Usubiramo kandi gatoya gato. naronkeye independence rimwe n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkahezwa n'urudome a bibaza ko ndi Uganda ndibatse. ibibazo byose arabitoye. Yeah. Je suis ingénieux di Burundi naho nyene. Yeah. Sawa. Amazina yawe kwitande? Ismail Ismail ryonyene. Nishimwe Nishimwe Ismail. Ismail ukora iki? Narahim Nanakimukora nuri umunyeshuri. ni umunyeshuri Uga mu mwaka wa kangahe? wa gatandatu. Mwaka wa gatandatu ugiye mu mwaka w'indwi? Oya Warayobeye mu mwaka wa gatandatu. yewe Uriteguye mu tubazo uza kukubaza? yego Ikibazo ca mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 mena 3 nwa 3 baza ko sigaranye angahe? sigaranye imwe. Ikibazo ca mbere kirakuna ca kabiri arico ca nyuma basize ku gitondo. Yego Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku naronkeye independence rimwe n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkahezwa n'urudome a bibaza ko ndi urinde aco nzi cyo. ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangane. Amazina yawe kwitande? Nitwa Fabrice. Fabrice ryonyene? Nitwa Fabrice Yakizimana. Fabrice Yakizimana usanzwe ukora iki? Ndi umunyeshuri. Uri umunyeshuri mu mwaka wa kangahe? Seconde science. Seconde science ugiye mu mwaka wa nyuma? Oya, ngiye seconde science. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 mena 3 nywa 3 baza ko sigaranya angahe? Rimwe. Ikibazo kirakunaniye natwizeye ko ca kabiri arico ca nyuma basize ku gitondo. Naronkeye independence rimwe n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkahezwa n'urudome a bibaza ko ndinde. Ati Naronkeye rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkahezwa n'urudome a bibaza ko ndinde. Ibibazo byose birakunaniye? Nta kundi wihangane? nta kundi. Amazina yawe kwitande? Nzeyimana Vanessa. Nzeyimana Vanessa usanzwe ukora iki? Je ndi umukozi. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 mena 3 nywa 3 bibaza ko sigaranya angahe? Rimwe. Ikibazo kirakunaniye. Kize ku ca kabiri arico ca nyuma basize ku gitondo. Yego. Ca kabiri naco kivuga uku naronkeye rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkahezwa n'urudome a bibaza ko ndinde. Na Jones. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangane? Yego. Bitande? Teach danger leve. Teach danger leve. Amazina y'irya mbere ndayumvise. Ninje wa mbere mu Burundi nibyo zina ry'unyene ngawe. Bari kwise bisunziye. Bisunziye. Umenye ifise. Kumenya ufise bujaye niki? Ukwina kabumbu kuririmba byose. Uriteguye mu tubazo za kukubaza? Niteguye. Ikibazo ca mbere kivuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nuguruye 3 mena 3 nywa 3 usiganya angahe? Siganya icupa rimwe. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizeye ko ca kabiri arico ca nyuma basize ku gitondo. Yego nakite.
ikibazo ca kabiri naco kivuga uku naronke rimwe independance n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a wazi ko ndi okano wapi ibibazo byose birakunaniye nta kundi nacho bakunzi ba Ray TV mwakoze kudukurikira aho shoot quiz yarimo ibibazo bibiri gusa gashe kunanira abantu benshi ikibazo ca mbere cavuga uku fise amacupa 10 y'inzoga nanyoye 3 nugurura 3 mena 3 mwaziko nabasikanye amacupa ngaho cyashoye gutora umuntu umwe nukuvugana ko basigaranye amacupa 4 kuvugana amacupa 10 akomeye nuguruye 3 hakameneka 3 hacasigara amacupa 4 ikibazo ca kabiri naco cavuga uku naronkera rimwe independence n'u Burundi ntanguzwa n'urudome o nkaherezwa n'urudome a barukishara rero ko ari Uganda ndabashimira cyane abategura subscribe mwandamubwira subscribe mukurikirana ibiganiro vya Ray TV amakuru bashisharize shimira cyane na cameraman zombi twari kumwe ari we yatumye amajwi ashikira meze neza cyane n'amasanamu meze neza cyane au revoir.